Chuti bagenzi namwe bakunzi ba Radio TV Ingenzo reka tubaramutse aho muri bose mwiriwe mwaramutse bivanye naho muri tubashimire mwebwe mwakoze subscribe namwe mutarayikora tubararikiye kuyikora kugira ngo mubashe kubona ibiganiro amakuru y'imvaho y'ukuri atari kivumbi mubane natwe amasaha 8 ku yandi. Reka tubaramutse bajye muri Canada abari muri Australia Asia Amerika Burundi Rwanda East Africa mwese amahoro y'Imana. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi gatugihere mu Burundi. Mu Burundi umuntu araduka kica abantu izuba riva kubera ko ari umutegetsi. Abantu bose bagatikirwa n'ubwoba, abantu bose ntihagire ico bamuvuga ko kubera abareka arakora ivyo leta ishaka ministeri publique ntihagire na kimwe imubaza. Radio TV Inkinzo ije gushira habona ibijanye n'ubwicanyi buko bizuba riva leta ikihorera abajejwe umutekano bakigira basinda bibazwe. Uno munsi rero tugaruka kubagandagwa n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD akavyiyemerera atabutunganira mu bajije abantu bose bakaguma bakanura ntihagire uvuga kubera ubwoba. Umutumire wacu ni Apostle Benantungo nayo. Apostle Benantungo nayo turabaramukije. Mahoro neza. Murakomeye twe n'amahoro twabonye buto. Ego reka rero umutumire wacu Apostle Benantungo nayo adubwire ubusesenguzi kuri iki kibazo kiri mu Burundi kaze mwese Apostle Benantungo duga ku ijambo. Reka ndamutse abarundi batwumviriza ndamutse abo mu karere k'ibiyaga binini mu buseruko bwa Kongo muri Tanzania mu Rwanda mu Uganda impunzi aho ziri hose hirya no hino muri Kenya Ethiopia muri Europe Amerika Canada Australia mwese ndabaramukije ndanabifuriza n'ikaze muri kino kiyago ni kiganiro nibaza ko kidasanzwe kuko uravye aho igihugu kigeze ukaraba ibibera muri kino gihugu birateye agahinda kuko igihugu cacu nkuko mubajije iki kibazo kigeze ahatemba kandi nta wundi wo kugishayura ni twebwe abarundi. Nkavuga rero yuko kubwicanyi bukorwa n'umugambi CNDD FDD bwicanyi bukorwa no munyamabanga mukuru w'uwo mugambwe ntibutanguye uyu munsi kuko muribuka Reveriyano Ndikuriyo yatwaye inama nkenguzamateka mu gihe Petero Nkurunziza ari ku ngoma mu gice cyangwa muri manda ya gatatu yari perezida w'inama nkenguzamateka. Rero uyu Reveriyano Ndikuriyo nagomba tuba twibukanye ni muntu ki. Reveriyano Ndikuriyo yavukiye mu ntara ya Makamba yarashitse igihe arahunga araza umusonga wo guhunga ingene ubabaza hanyuma ajya mu migwana agwana muri CNDD FDD igihe CNDD FDD yatahuka uyo nawe yatashe mu bandi batashe hanyuma baramudemobilije ntiyabandanya igisirikare ajya muri politiki. Nkuko rero mubizi uyo yatwaye inama nkenguzamateka niho twatangiye kumumenya twebwe abarundi tutari mu mugambi wa CNDD FDD. Hanyuma hari ibikorwa byamuranze bidasanzwe mu gihe cyose yari ku butegetsi muri leta y'u Burundi aho atangwe kumenyekanira. Bivuze ko ibyo yakora muri icyo gihe nibyo twabonye ariko n'imbere yaho ashobora kuba yarakoze ibindi bibi tutazi byinshi. Mwese murazi ko mu Burundi hakoze urusasuma rw'ubwoko
haba mu nzego za gisirikare, mu nzego z'abapolisi, ndetse no mu mavire, mu bisagara, nk'uko twamye tubivuga kera tukabyandika ku binyamakuru, tukavuga kuri radiyo. Uyu niwe yararongoye inama nkenguzamateka. Umugwi w'abakenguzamateka niwo wahawe icyo gikorwa cyo gukora rusasuma y'abasirikare mu bwoko, kugira ngo bashobore kumenya neza abo bashaka kumenya n'icyo bashaka kubakoza, bo bakisunga bimwe biri mu ibwirizwa shingiro bivuga ngo mu nzego z'umutekano abasoda n'abapolisi bari 50%, 50%, kuba abatutsi 50% n'abahutu 50%. Nibaza ko mu Burundi ni igihugu gito cyane ku buryo uvuze uti dukora amatohoza tumenye abasoda ni bande bavuga kwande, twoshobora kubimenya. Icyo gihe tubimenye, nibaza yuko ibyo 50% bavuga atari byo, kandi ureke n'ibyo 50% by'abatutsi ko bitangwa na CNDD-FDD, ko atamututsi baba babajije. Urumva n'amacakubiri, ibi bintu byose bizana ivanguramoko, ibyo by'ibitigiri kwijana bigomba kuja muri leta, ibyo byose ni kimwe mu bishobora kugwiza cyane ubwicanyi mu gihugu n'ihonyabwoko. Rero ibyo yarabirongoye arabikora. Udusha twabayemwo nuko mu gisirikare umuntu yaraduka ati numutwa, kandi atari byo ari umuhutu. Noneho umuntu akaduka ko ari umututsi kandi ari umuhutu, bizwi, bakandika bakuzuza. Abantu rero benshi bari muri ibyo bibanza byitwa n'ibyo abatutsi, benshi n'abahutu bo muri CNDD-FDD bashizemo kugira ngo buzuze amafishe, buzuze systeme, byitse ngo aba naba aba ni bariya, ariko nta kuri na kumwe kurimo. Twarababwiye kubijanye n'amoko mu Burundi atayariho. Tubabwira imiryango y'abava ko ari abahutu, tubabwira ingene bari abahutu b'ibwami, ariko atari abahutu nk'ubwoko, kuko ubwo bwoko butabaho. Ubwo bwoko ni ubwoko bw'abakoloni, ni ubwoko bwabanje kuzanwa n'Abadage, kuzanwa n'Ababirigi, barabushimangira, bubyara genocide. Twarabyaretse mu bitabo sino bigarukako. Ariko rero Reveriyano Ndikuriyo, kubera ko icyo gikorwa yagikoranye ubwira akagikora neza, niho CNDD-FDD yahavuye imushimira, imuha kuyorongora umugambwe, kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uyu munsi arongoye. Umugambwe CNDD-FDD abereye secrétaire général, no kuvuga umunyamabanga mukuru. Kwisonga haza umukuru w'igihugu Paris Ndayishimiye. Abo rero uko ari babiri nibo babazwa amabi akorerwa Abarundi, nibo babazwa ubwicanyi bubera mu Burundi, kubera yuko nibo batwara umugambwe, kandi umugambwe uri kurabikora. Umugambwe rero uri kurabikora, umugambwe ni muri rusangi, kuko umugambwe harimo abanyamugambwe b'inzira karengane, bameze neza, babana neza n'abanyagihugu, ibyo atavyo barimo. Ariko abari kwisonga nibo bagomba kubaza ivyo bintu. Aha rero nkavuga iki? Reveriyano Ndikuriyo muri kahise, muribuka akiri umukuru w'inama nshingamateka, yabwiye imbonerakure yuko bakura amaboko mu mpuzu bagakora mu mugambi wakora, imigambi ya safisha. Ibyo byose ni utuntu dusha twiwe. Kuba ngo kora, yabwiye imbonerakure yuko bagomba kwica zina mututsi muri ayo makaratiyo mu gisagara cya Bujumbura, kugira ngo bazoce baronka amaparaseri, kugira ngo amaparaseri y'abatutsi babamo azoca bayiwabo. Ni ibyo yabivuze n'umunwa wiwe, birahari, byaravuze ku maradiyo, byaranditse mu binyamakuru. Amakungu yararorera, ayo makungu afasha Burundi, afise ubuserukizi mu gihugu cyo Burundi, barabibonye, barabyumvise. N'uyu munsi nta kintu kimwe bikorako, babivugako. Ariko kanatsinda
na bene by'abarundi barabiretse, ninde munyamahanga yoja kugwana nabyo, na bene byo barabiretse. Rero umugambi wakora barakoze, barisha abantu mu Burundi n'amarira, abantu benshi barishwa, abandi barapfungwa bapfungirwa ubusa, abandi baranyuruzwa baburirwa irengero. Icyaha cyo kunyuruza abantu bakaburirwa irengero gikozwe na leta. Ubu icyo cyaha kuva mu mwaka w'2018 kiba giharurirwa mu byaha by'ihonyabwoko. None ivyo bikorwa na CNDD-FDD ikabikora ku mugaragaro, abantu bose barorera, nta numwe aryogora. Uyu munsi bigoranyuruza abantu ntibasuye kuboneka, banyuruzwa n'inzego z'umutekano. Ibyo shefu wabyo ni Reveriyano, kuko aba banyuruza nibo abajeje. Mwibuke ko amakarashishi akorwa n'imbonerakure mu gihugu, yakozwe n'imbonerakure kuva kera, n'uyu munsi niwe azijejwe, niwe azoroganiza. Murabizi yuko yafashe imbonerakure akazambika impuzu za gisirikare bakazirangura mu Bushinwa bakaziha imbonerakure, kubera ko byabananiye. Ejo bundi bahavuye bakuraho, bashiraho itegeko rivuga yuko ata muntu arekuriwe kwambara impuzu za gisirikare mu Burundi. Ivyo naho babikuyeho babishizeho byose ni iby'ubusa, kuko na Reveriyani izo mpuzu yarazambara za gisirikare kandi aramudemobilize. Rero ibintu bikorwa n'uyo mugambwe urongowe na Paris Ndayishimiye na Kora, ndiko ariwe ndikuriyo, nukuri biteye agahinda. Uyu munsi izo mbonerakure zagiye kwica abantu, abatutsi muri Kongo, zibaziranyuruza abantu mu Burundi, zarisha abantu karahava mu Burundi. Abarundi bose barihorera. Ipolitike mufise mwa Barundi mwe mugomba gukora niyihe, atari yo kubanza kwikura kabo bantu bica abantu ku mugaragaro izuba riva. Reveriyano Ndikuriyo Kora yagiye mu banyagihugu, ikoraniro rihari ry'abarundi, aravuga n'umunwa wiwe ko ashaka ko bamuzanira umutwe w'umunyagihugu, umunyagihugu atagisodafisi, umunyagihugu yitwa Ninganza Pascal batazira kaburimbo, n'umunyamatana. Aravuga ngo ashizeho imiliyoni 5 kuzomuzana umutwe wiwe, azoca mu miliyoni 5. Baramwisha kuri abo kaba yabateye. Gushika uyu munsi nta Murundi tubona avuga, umengo byari bagiranye. Abarundi barakanura amaso bagatinya iyo CNDD-FDD, bagatinya Neva, bagatinya Ndikuriyo, bagatinya abo bagenerali b'ibikanganyoni bambaye amapete bigwa barahembwa amafaranga ataco bakora ngo bajeje umutekano. Umuntu atangaza ku mugaragaro ko bamuzanira umutwe w'umuntu, uwo mutwe ntaca ukoza, nta ujya, nta ushira mu nzu ngubigisharizo, nta ushira mu rugo ngubigisharizo. Mukinjana tugezemo abantu bagatinya uyo muntu. Murumva aho igihugu kigeze. Uyo muntu rero akaba arongoye umugambi. Uyo mugambi wagomba guhagarikwa muri politike zose z'igihugu, kubera ko n'umugambi urongowe n'abicanyi. Bivuze ko uyo mugambi nimba umurongozi wawo avuga ivyo, bivuze yuko abarundi bose bazobaca imitwe bakabagira kuja kaburimbo bamugize, kandi nta unumwe azogenda avuze. Mu ngwano biti ya kabiri y'isi, kuko nta ngwano y'isi yabayeho, yabaye muri Europe, kuko muri Afrika ntibaduharura nk'isi. Barafashe bica abantu, abajejwe umutekano baranigagura abantu, barabica. Abakozi b'Imana barihorera, societe civile irihorera. Mu nyuma baraza bafata muri societe civile barabica, barabamara, kuko ariko barabivuga, bavuga ibiriko biraba. Abantu barihorera, ntibasemerera. Abakozi b'Imana barihorera, ntibasemerera. Mu nyuma rero batanga gufata abakozi b'Imana barabica. Ntawe abasemererera ngo bavugire, kuko ntawe ariho, kuko igihe cyo kuvuga cyari cyararenganye. Umva mw'abarundi mwe, mwanka kuvuga bigishobora ko umuntu avuga. Igihe kiraje hatanu umwe azoshobora kuvuga, bazokwica abantu, bakirara abantu bahereye ku murongo, batema batongura atawuvugira uyundi. None muzoba mwungutse iki?
vuga, uravuga ugapfa, wahora ugapfa, byose nicyo kimwe. Tugomba kuvugira abarundi, tugomba kuvuga bigishoboka. Umuntu arongoye umugambwe agahamagarira abarundi kumuzanira umutwe w'umuntu uciwe, agatanga miliyoni 5, hamwe abandi barundi bose boza hamwe bakavuga bati dukotize dutanga amafaranga, turakeneye imitwe y'abantu naka, iyo mitwe igacibwa. Murumva icyo gihugu ari ikihe gihugu cyo muri kino gihe? Kubera iki? Akarere k'ibiyaga binini, akarere k'ubuseruko EAC, atanumwe aryogora ngo avuge yamira ibyo bintu kandi bikorwa ku mugaragaro abantu babona. Kanakamara maza nibara ryo kumutemera. Barundi kazi gwaruka, mwebwe mujeje umutekano, ni mwikangure, bwarakeye. Mwamira ibi bintu, mwabasende DFDD bya mwibarabara mwebwe, ahubwo mwiyamirize uwo mukuru w'umugambwe, mwiyamirize Barasura yishimiye, mwiyamirize Neva, ariko bariko barabakwegera. Ejo bundi aho bazokwandikira ihonyabwoko rikemezo ko ryakozwe na CNDD-FDD, muzotatabiza ngo si CNDD-FDD yose uri muri uwo mugambo ukora yiki, kandi bariko bica abantu ubona ugahora ugaceceka. Ejo bundi aho ihonyabwoko rizokwemerezwa ryakozwe na CNDD-FDD, abagenerali bazotatabiza bace bahunga. Twarumvise twaramenya aho bahungira naho bagomba kuzohungira. Muzoca mutatabiza muvuge ngo sivyo barabesha, baratubeshe. Bababeshera gute kandi bariko bica abantu mubona, banyuruza abantu mubona? None izo pete mufise niziki? Ministere publique akazi kayo nakahe? Iyo habaye ibara iryo ryo ryose, yewe kabone naho imodoka cyangwa imoto yogonga umuntu, Ministere publique biyambira ikitwara igashingisha urubanza. Ko atarubanza tubona washingirishirijwe Reveriyano Ndikuriyo kugucibwa umutwe kwa kaburimbo, ko atarubanza tubona, murindiriye iki? Ejo bundi rero muce muvuga muti Ministere publique irafise akazi, ubu muhembwa amahera yiki? Nimba batabemerera ko mubikora, tanga imihoho mubivemwo, kuko nta gihugu kihari, nta gihugu ntaco. Abarundi muhaguruke duharanire kubona igihugu cy'u Burundi, turaharanire kubona ubwigenge. Igihugu ntikirikukira, tuzokwikukira mu gihe tuzogwanya ihonyabwoko tukaritsinda. Umurundi akabana mugenzi we atawandya wangura, umurundi akabana mugenzi we atakwinubana. Iho niho tuzadufise igihugu. Uyu munsi nta gihugu dufise, n'abari muri ico baragowe. Ikiro cy'umunyu ni 2,500, ikiro cy'ibiharage ni 4,000, umufuko w'amakara ni 100,000. None uhembwa ngahe kugira ngo ushobore gutunga umuryango? Kuki mu binyaganwa nka Perezida bamudugirije amafaranga akoresha ku mwaka, yavuze yuko atandya Kenya, bayadugije kubera iki? Ico cyo kiyerekana ko ari kinyoma, ahubwo inzara igira imwicire muri pare. None ko bamudugiriza amahera mwebwe ntibaduze ayiwanyu ngo bahembe, murashaka iki? Murakora iki? Baretse kubabesha. Ariko rero baca umugani mu Kirundi ngo Burundi bugona buri maso. Abarundi harya barababona, barabibona. Umunsi mu gitondo kimwe muzovyuka ibintu byahindutse. Muzovyuka mu gitondo ibintu byahindutse. Uwaraye kwizami wawe wamusuzugura, uvyuke mu gitondo akubwira atewe sha ujaye subira mu nzu, akugumize mu nzu kubera igihugu kizoba gifiswe n'abandi bantu. Mwe murindire gusa ibi birakiye mubibone. Ikangure mwamire ubu bwicanyi bukorwa na leta ku mugaragaro. Iyamirize Neva, iyamirize Reveriyano Ndikuriyo, babohekiwe igihugu mu amaboko imugongo. Mubiyamirize bigishoboka. Aka nakamo ndiko ndabatera, kandi mwitonde. Ibintu ntibimeze neza. Wahagarura impene ikiri hafi yarenga umutumbu kabira nkayo. Nta kuntu nakumwe abarundi mushobora kugira ubwoba kugeza ubwo
abantu bava ngo kimitwa abantu bakaguma ari indongozi zayo ntibishoboka ntibikunda. Icyo numva mbona nuko ubutungane niyo bwagira igihe budatamika ijambo nukuri abantu bazoburiyo bakwigwa bazoburiyo banyikira ntibyumvikane. None nk'ubu igihe bazobaza umuntu ahamagariye abantu kwica abantu azovuga ngo iki? Ahitiye akoresha amakarashishi ya gisirikare igihugu cyose. Ndi kuriyo saa 9 y'ijoro ukamwumva ageze mu ntara kanaka muri komini mbonera kure zabyutse zimurindiriye, akabakoresha amanama bagakora ikarashishi akagenda yazungurutse igihugu cyose aronderamo imbonera kure akora bene uko kugira ngo aronderemwo abakore ihonyabwoko abaja hanze y'igihugu. Ibyo yarabyivugiye n'umunwa wiwe ntawe mubajije. None bari kwica abantu muri Kongo, abantu babona, abandi bicwa mu gihugu abantu babona, azobirahira avuga atabyazi. None abikorera mu gihugu gitwago nande na neva azorara avuga atabyazi. Babashinga amateka baserukira abanyagihugu bari mu kigo bicayeyo barya amahera ya gusa bariko bakora iki? Kuki batamira ibyo bintu? None ko ivyo ari karako ibikorwa na CNDD-FDD ibikorwa na neva na rebellion, ivyo bikorwa bariko barakora nta kindi bikwega atari kurwega karambaraye mu miryango y'abarundi bose bishwe n'inzara bishwe n'ubukene amagogo abacangati impande zose. Bamwe babura abantu babo, babura abana babo, babura abagabo babo, bakaburirwa irengero, abantu bishwe n'agahinda. None bagaca basongwa ngo nibigwa riruka inyuma y'uwo mugambwe, ejo bundi buca baja mu matora y'ibinyoma. Ariko ikibabaje hirya no hino ugaca wumva ngo abarundi ngo n'incabwenge ngo baciye ubwenge. Ubuhe bwenge? Ubwenge butagutuma witabariza ngo ubeho, ubwenge butagutuma uvugira bene wanyu ngo babeho, ubwenge budatuma uvuga ngo abana bawe baze babeho. Ubwo n'ubwenge nyabaki. Ubuhe bwenge? Mufise ubumenyi bw'amadiplome, n'ubwo bumenyi n'ababize kubyigisha iyo mujanye izo diplome ntibazemera, ntibagenda bemeye ko mwize. Usubiramo kwiga ukamengo ni igihugu kitari ku isi. Nibyo ndababwira nteregisi ntabwo muri Afrika ari ku isi, nibahafata nk'isi nikimenyamenya n'ibyo. Ugira diplome ukaja mu gihugu kanaka bakayihakana ko batayizi, nimba batayizi kuko izi wabo mu gihugu tuzemera, kuko nabo baza tutobasubiza kwiga bakabanza kwiga kugira ngo bakorere ku butaka bwacu. Permis de conduire umuntu bakanka permis yiwe agiye mu gihugu kanaka, kuki uyu munsi twebwe izi wacu tuzanka bakabanza bakariha amafaranga y'abashoferi mu gihugu amahera akinjira ko natwe izi wacu batazemera kandi amategeko y'amabarabara aramwe aribo babizanye. Umuhisi Bagaza yigeze gufasha abarundi aravuga ati ko permis z'abarundi mutazemera iwanyu buraya namwe izi wanyu nazo tuzokwemera muzobanza muce permis hano. Nibyaciye bihinduka bagaca bazemera n'amadiplome byo bivyo, ariko ubwoba burabemerera. Ubwoba bwarabatekeye. Linda iki gihe turimo nico kurinda ukenyaguza kubera ko utarinze gutimbe. Ntawe uzogenda akwemereye kukubaha, ntawe uzogenda yemeye kureho kukwica, ariko ni warinduka mwimagiza ukamwirukako nawe azogenda azakebuka. Ndababwira ko CNDD-FDD nahiba hanze ibi bintu bakoze ibyo bigo barakora tubishize ahabona tukabaja inyuma bazokwiruka nta numwe azojana n'uyundi, bazoja bukamazi basubire hamwe bahora bakiri mu ishamba ifizi n'ubu na kari niyo bari tubasangeyo tubasongeko tubafate. Linda Barundi, linda ikangure hageze kubyuka, kuko ibibazo byabaye murengera. Abantu bica abantu atakigongwe nta mbabazi. Harageze ku murundi wese ahaguruka tukagira urunani wimvuga kuri wabaharanira amahoro n'umutekano mu Burundi no muri kano karere. Duharanire ko ibidutandukanya na bene wacu duhana imbibe bivaho, izo mbibe zikavaho, kuko turi bamwe, imiryango nimwe. Abaduteranije batetegwe bakugwe n'isoni. Aho niho duhagaze.
aho rero dukangurira abarundi ngo mubyuke muhabone. Niba muri diaspora menya ko mu gihugu hari umuryango wawe, hari inshuti, naho uryama ugasinzira urabesha uribesha, ejo mu gitondo uzorira. Byuka ikangure, tuje hamwe tugwanye umwasi w'u Burundi, umwasi w'abarundi, nabazana amacakubiri, nababiba amacakubiri, nabirirwa barica abantu bakiba igihugu bakagitembagaza, natwe tugahora. Natwe rero turi babi mu gihe tutavuze. Uwo muntu wese atavuga afite ibyo kuvuga agatinya, nawe ni mubi, akwiye guhagurukirwa akagwanywa nawe. Ndabararikire mbere ko tugiye guhaguruka buri muntu wese ku giti ciwe, ibyo akora tukabishira hanze, tukabigira habona, bikandikwa mu binyamakuru. Nabo bava ngo izi ndimi tuvugamo ntazo bazi, babumviririza. Oya, tubishire ku rubuga bashobore kwisomera bo nyene, babimenye, bamenye ko twabimenye, twarabimenye. Imipango yose turayizi, abakorana nabo bakoresha turabazi, tubashira habona. Aba bakomoka ko bazogira isoni. Ugende wica abantu, tuvuge ko wisha abantu, tuvyandike, n'umwuzukuru azovuga abone ko sekuru yamaze abantu mu gihugu, byanditse ku mbuga, tweze turabe. Hazogera igihe baciga umukenke, bafata inzira za bonyene, batinye guhura n'abantu, batinye kuja mu manza, batinye kuja mu makoraniro, batinye kuja mw'isengero, kubera amabi bakoze, yakozwe n'abavyeyi babo. Niyo mpamvu mwabana mwe mufise abavyeyi bigo barica abantu, bamire mubabuze, bariko barabakwegera, mupfuma murira, muririre mu nzu, mukome induru, muboroge ko bariko barabakwegera. Bazogira ubwoba babihebe, mutabahagurukiye muragowe, naho muzoja. Inyuma y'ibi bintu turavuga muri ko murakorera abarundi, nagenda babwire ko n'ibihugu bitazobakira, kuko igihugu kizobakira ngo kibaho ubuhungiro, tuzocirukana mu gihugu. Nta buserukizi bwacu dukeneye mu gihe bashigikiye abicanyi. Mugomba kugumaho intaye ikabokera, n'abahunze kubera bakoze amaraso batabisaba ikigongwe, bahanwe, babibazwe. Nuko bigomba kugenda mu gihugu, kuko handi ho dushobora guca abicanyi n'abajenosideri muri kano karere bitagenze uko, ntibishoboka. Abo rero bagwanira bagati akazi na muntu bari muri za politike zitarizo, ntibishoboka. Politike nyayo y'ukuri niyo kugwanya ubwicanyi aho buturuka hose, niyo kugwanya ubusuma n'ububandi n'ubunyonyezi aho buturuka hose. Murakoze.